Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'ubutunzi, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ubukene bw'igitoro bumaze iminsi mu ntara ya Ngozi buriko buragira ingaruka nyinshi. Ku bitura indwi nta na kimwe gifise igitoro. Akarorero ni abigisha bavuga ko bibagora gushika mu makomine bakoreramwo yegereye ico gisagara nka Ruhororo, Gashikanwa ndetse n'ahandi. Bavuga ko habonetse imodoka cange ipikipiki igiciro usanga cigwije na gatatu cange kane, aharihwa igihumbi bidoga ko basabwa bitatu n'ayarenga. Kuri uyu wa mbere nk'isaha zitatu bari bakirindiriye imiduga kwibarabara. Biruko no kubaja mu zindi ntara, abiyunguruza bamenyesha ko urugendo rwa Ngozi Bujumbura buronse imodoka ariho ibihumbi 40 yahora ku bihumbi 15. Abanyengozi basaba ko ico gitoro coboneka kugira imirimo ibandanye neza. Banyene kunguruza abantu bo bavuga ko bagikura mu gihugu ca Tanzania cange muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Nayo nyene kuri magendo iritiro n'igice ikaba igurwa ibihumbi 25. Muri komine n'intara ya Bururi naho abantu 5 bunguruza abantu n'imodoka baraciwe ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 50 y'amarundi umwe. Bayaciwe ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana. Komine ikaba ibagiriza ko barengeje igiciro co kwiyunguruza. Musitanteri w'iyo komine amenyesha ko nko kuva i Mutana uja mu Rumonge bariko bararihisha ibihumbi 20 kandi ayazwi hari ibihumbi 12. Bururi Rumonge ni ibihumbi 10 bariko bararihisha kandi vyahora hari ibihumbi 6. Banyene imiduga bo basigura ko igitoro bakigura ku isoko y'amagendo ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20 kw'iritiro. Felix Niyongabo musitanteri wa komine Bururi avuga ko uwushize ingendeshwa mw'ibarabara bafata ko yaguze igitoro ku gituro. Abiyunguruza na bene imiduga bo babona ko umuturama ari uko ico gitoro coboneka. Saho gusa no mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu bariko bidoga bivuye ku bukene bw'igitoro. Ibura ry'igitoro mu gisagara ca Bujumbura ryakoze ku buzima bwo mu gisagara. Abidoga ba mbere ni abanyagihugu biyunguruza ku mvu zitandukanye hamwe n'ubuzi butandukanye budakorwa uko bitegekanijwe. Amabisi yunguruza abantu mu makaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura ntizikiboneka, haba mu makaritiye hagize igisagara cange hagati mu gisagara. Turashobora kurindira amasaha arenga 2 ko imodoka iza tukabura. Twokwemera kuriha menshi kugira ngo dushike ku kazi ku mwanya. Uko akaba ariko bimenyeshwa n'umwe mu bagabo twahuye mu gitondo co kuri uwu wa gatanu muri karitiye yo mu buraruko bw'igisagara. Jewe ngira ubugeni kuri uwu wa gatandatu. Abanyemereye bose kuntiza imodokari nta bitoro bafise. Mu kinywabi akadumu k'iritiro 5 ka essence bansaba amafaranga ibihumbi 50 y'amarundi. Uko akaba ariko umuhungu hakiri muto hagaragaza umubabaro. Mu biro bitandukanye imyidogo ni nk'iyo nyene. Indongozi twavuganye zatubwiye ingorane zo gushobora kuja ku rubuga guheraheza imigambi yari yateguwe. Abandi bababazwa no kubona abakozi bashika hafi isaha 4 banarushe kubera urugendo rurerure bakoze n'amaguru.
Iryo kena ry'igitoro rirakora kandi ku bukene bw'amashure mu gisagara. Dutegerezwa kutagira ico tuvuze ku gucererwa kw'abanyeshure kuko ari mu gihe c'ibibazo kuko tuzi uko vyifashe. Uko akaba ari kumwe mu bayobozi avuga. Atagapfuye ntagakira. Abafise imiduga bashobora kugura ibitoro kuri magendo baciye baja mu vyo kunguruza abantu baba babuze uko biyunguruza. Bashinga ibiciro vy'umurengera uko bishakiye kubw'abiyunguruza. Birateye ubwoba. Ntitwari bwigere tubona aho amazutu na esanse biburira rimwe kuri urwo rugero. Uko akaba ariko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bagaragaza umwiheburo. Leta isa n'iyirorera ataco iri bukore. Uko akaba ariko bongerako. Kuri uwu wa gatanu ku mugoroba abanyagisagara babwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru bati ntitubona uko dushika muhira. Nubwo hari izo ngorane nyinshi ku banyagihugu bo mu gisagara, imirongo miremire y'amamodokari iribonekeza ku masitasiyo anywesherezwako ibitoro. Nta muhango n'umwe uhari wuko n'imiburiburi buri vuba ibitoro bizoboneka. Nayo mu yandi makuru kandi uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Ingingo ya sentare yasomwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe kuva muri Ndamukiza uwu mwaka. Azomara iminsi yose hasigaje kubaho mw'ibohero rikuru. Umwe mu bapfungwa basangiye dosiye nawe yarejejwe. Batatu bacirirwa gupfungwa imyaka 3 mu gihe abandi babiri baciriwe gupfungwa imyaka 3 mu gihe abandi babiri harimwo uwahoze arongoye ikambi ijejwe kurwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro baciriwe gupfungwa imyaka 15. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse niwe ubwiwe yishikiye mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike aho Bunyoni apfungiwe mu kwezi kwa Mukakaro kugira ngo amusomere ingingo ya sentare arongoye. Sentare yafashe ivyagirije vyose icariho c'umushikirizamanza. Ivyo vyaha ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, gukoresha amangetengete kugira ngo agerageze kwica umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kurwanya umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gusenyura intwaro yatowe n'abanyagihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera ubutunzi mu buryo butari bwo, gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere no gutunga ibirwanisho atabifitiye ububasha. Sentare yategetse kandi ko amatungo yose ya Bunyoni agizwe n'amazu, imiduga n'amatongo bifatwa. Urubanza rwasomwe mu Gifaransa. Abo basangiye dosiye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ntibashobora kubitahura vyose. Aha niwe yabasigurira ibivuzwe mu Kirundi. Abo bari kumwe muri iyo dosiye: abagabo 6 basangiye urubanza na Alain Guillaume Bunyoni, 3 muri bo ari bo Kome Niyonsaba yahoze ajejwe kubaka amazu ya Bunyoni, Isaac Banirwaninzigo yahoze ari umudereva wiwe, ndetse na Melkiade Nduwimana umukuru w'umutumba Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, aho Bunyoni yari yinyegeje imbere y'uko afatwa muri Ndamukiza guheze ku bwa parake nkuru. Baciriwe gupfungwa imyaka 3 umwe wese. Colonel de Police Desire Uwamahoro yahoze arongoye ikambi ijejwe kurwanya imigumuko na Samuel Destine Bapfumukeko, imwe mu ndongozi y'igendereza, baciriwe gupfungwa imyaka 15. Icariho c'umushikirizamanza yari yabasabiye gupfungwa imyaka 30 abagiriza kumena amabanga y'akazi. Umunyororo umwe niwe yejejwe, ni Didasi Igiraneza yahoze ari umushoferi w'umuryango wa Bunyoni. Inyuma y'isomwa ry'ingingo Bunyoni yaridoze. Kubera iki abacamanza bihuse gusohoka bataduhaye impapuro z'urubanza tuzitereko umukono gutyo dushobore kunguruza urubanza? Uko akaba ariko yagaragaje umubabaro. Yongeye ko hakoranije abo bagirizwa ivyaha bimwe ati: urubanza ntirurahera. Maître Placide Gatoto wuburanira uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ntitwashoboye kumutora kugira ngo yishure ku bibazo vyacu. Amashirahamwe menshi aharanira agateka ka zina muntu mvamakungu n'ayo mu Burundi yamye asaba ko Bunyoni acirirwa urubanza rudahengamye.
Ayo mashirahamwe yari kandi yasavye ko haba indorerezi mvamakungu zigenga, ivyo indorerezi z'u Burundi zitemeye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, uraba uduhaye intererano yawe yo kuja tukuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye, ata na kamwe kavuyemwo. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.